filime burya irindi vuga butumwa yigisha ingo bindi bivana na sije ya filme ariko naryo nivuga butumwa rero nashimye gukorana kuko burya tumenyere mu mafilime menshi tuguma tubona ya image naka oro hari izindi impano ziri mu bantu tutaramenya yo mpamvu umunsi nashimye gukorana n'abandi tuduze impano kuko twege umuzi ejo turasaza ariko nivyo uko tumenyereza abandi so kuri jewe iwanje ni bo kuko urabona ko ndiko ndashigikira izo mpano ntoya muzani urumva niko gushigikira nyene ndiko ndashigikira impano ntoya nico gituma ubona muri game hari ama visage mashasha mutamenyereye hama ikintu usaba abarundi apana guma banga urumva ngo hana busanse donaka ngo ntabonye miming ngo amede ngo sinshobora kura no amede uno munsi yari muri kahise nawe yari umuntu nk'abarya abandi yatanguye buke mimi uno munsi gato karakura rero ngombye kubabwira barundi bene wacu bashiki bacu basaza bacu ahubwo shira ingufu cyane kurugwaruka ruto yamubona ariko rurazamura impano dushireho ingufu nabo tubamete ku rugero rwiza tubashire ahantu heza kuko uyu munsi nababwiye ati Hello guys, mumeze neza ndavyizeye muratubona ngahaye turi muri Ndufacom TV nkuko mubibona hano ni Ndufacom TV sinaho ntirirwa ndabibabwira ndazi mwabibonye rero turi kumwe n'abantu batavyorosha reka ndeke kubavugira kandi mbona arabagabo kandi ndazi ko bihanwa reka bivugire jewe banyitwa Eric okay Nichitretse Noel batazira nono. Yes. Nono sinari ndamumenyereye uwo niwe menyereye icamamare mu mafilme menshi. Ariyo filme ndamumenyereye ngo yitwa Eric yakinanye na Constance. Hariyo nindi filme yitwa Ibenga series. Yaciye hano kuri Ndufacom TV. Rero ni camamare umunsi hariyo ni filme rero irikira hitinga yitwa Nyibutsa yitwa Inzira y'isezerano rero ibyo bintu byose aratubwira kugira ngo dutangure nagomba kukubaza utubazo nka tungahe gusa tubazo twose wipfuza turi tayari ko twishura okay aho ndumva ni sawa cyane mbega ko yavuze ko ari mushasha ariko hari film uri kurakora maze imisi mbona muri kumwe muri iyo filime yitwa Inzira y'isezerano ariko harayandi mafilime wakinanye n'abantu tuzi nk'ibihangange ivyamamare niko bavyita none kubera ko utashimye kubandanya ukorana n'ivyamamare nk'aba Mimi Mireille ba Abel Nduwayo n'aba Constance babandi nyene bahitinze ariko maze imisi mbona uri kukorana n'abantu bashasha hari mwaba AMB yitwa ba nono nibo muri ko murakorana unyene hariho n'abandi tubwira igituma washimye gutora abanye hari abandi bivyamamare bariko barahitinga ikintu ca mbere shima camamare ega abantu barabivyamamare mu gicamamare ca mbere tuzi ni Yesu Kristo hama inyuma yaho urumva hariho abo yagize ivyamamare mu groupe camamare ca mbere ni Yesu Kristo hama ego nivyo narakinanye na Mimi Mireille mwibenga series turakinana na Constance no turacakina mu filime Iyeriko ubu naho ndiko ndakina nyene filime yiwanje ko turakina n'abandi bashasha nyene nkuko mubimbagiye batamenyerewe yitwa Inzira y'isezerano yego icatumye nkinana n'abantu mudasanzwe mumenyereye burya filime nivuga butumwa biciye mu yindi mpano harabutumwa wacishije mu ndirimbo ariko filime burya irindi vuga butumwa yigisha ingo bindi bivana na sije ya filime ariko naryo nivuga butumwa rero nashimye gukorana kuko burya tumenyere mu mafilime menshi tuguma tubona ya image naka oro hari izindi impano ziri mu bantu tutaramenya yo mpamvu umunsi nashimye gukorana n'abandi tuduze impano kuko twege umuzi ejo turasaza ariko nivyo uko tumenyereza abandi ako kantu rero gutegura nyene aba babita bantuzeye
abasubirizi ego ya rero niyo mpamvu ubona ndiko nkinana n'abantu bashasha kandi muriko murabiraba vraiment n'abantu bashasha muri game ariko vraiment bashoboye neza aho bigeze turabona ko biko biraza wow we ndumva ico wanka ko nyene hazoba kugirira kandi wanka ko impano zimwe zicara ngo izindi zikore ego muri rusangi twategerezwa kuba turiko turaforoma batoya bacu ibi uyu munsi nta musi ducika kuma musaza dutera dusaza ariko dutegezwa filime ndundi ko hazoba abadusubirira muri kazoza mu myaka darezane proche kugira ngo na filime y'Uburundi nzigere itakanovera na mwari mubona igeze ku ntambwe nziza uyu munsi kabisa irikiraza ndabibona sindi umukinyi w'amafilime ariko ndayakurikirana ndabona filime y'Uburundi kwirikiraza neza kabisa hama kandi kabazo nokubaza mbega wewe ni kamwe cembaza nono nawe mbega wewe ko ndakuzi nk'umuririmvyi nkakumenya nk'umukinyi w'amafilime zo mpano zose nta idomini yindi kuri wewe zirangana zose canke nakubwiye ati burya filime nivuga butumwa biciye muri style zitandukanye hari ivuga butumwa biciye mu ndirimbo hari ivuga butumwa biciye mu ndirimbo muri filime hari ivuga butumwa biciye muri comedy komisi ugasanga mugabo uruvike message ukeneye gutanga ku bantu ishobora kubashikira rero jewe iwanje kuririmba ni sawa na filime nta kibazo ibyo byose ndabizi ko niko ndabikora kugira ngo bifashe imitima ya benshi canke ibiruhure ofete nivuga butumwa urabona ko ivuga butumwa nayo rigere bari fise uwo rigana wenda kugaruka ko hanyuma reka mbaze mugenzi wacu hano nawe nyene matwa nsumira ngo numuririmbyi kandi akacaba n'umukinyi w'amafilme mbega wewe wiyakiriye gute wiyumvise gute ko mwambwiye ko uri mushasha muri filime ariko ugaca wisanga hamwe n'igihangange nka Eric w'inzobere niko babivuga mu Kirundi ciza wisanze nk'ubu musa aguha uwo mugambi kurumva hari abantu bivanye n'urugezi ubumubona ko natwe dukunze kubibona hari umuntu ushobora kubona ati umuntu vraiment ngiriwe amahigwe ngiriwe bakwe tukanicara navyo murambona kuri abo ba star bo ngaho hari umustar nyene abantu bamubonye kumuramutsa vyonyene umenga bagiriwe amahigwe rero nawe wavyakiriye gute akubwiye mukorana uwo mugambi cyane jewe nkuko mwatanguye kubivuga sanzwe ndi umuririmbyi wa gospel sanzwe nanje mvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo hama rero Eric nawe n'umukinnyi wa filime cyane kandi yari kakina vyaranjohera naramwegereye nyene ndamubwira ati reko nanje urakwiye kurushira mu iyo game murimwo yo gukina filime kugira ngo nanje impano iri muri jewe ndayiduze so kuririmba gusa nyine na filime mvuga ubutumwa mu filime rero yaranyemerera aranshiramwo no munsi rero urabona ko ndiko ndabikora kandi bimeze neza cyane hama shaka kuraba ibikorwa by'iwacu urumva wandika Niyongabo Eric ucubona filime irabikora kabisa muri iyi minsi ego vraiment mu Kirundi niko baca byitwa hama ushatse no kuja kuraba ibikorwa by'iwanje kuri YouTube urandika nowe ukacubibona bimeze neza cyane gose vraiment ego muri team Eric Niyongabo ico kibazo ndakimubaza reka mbaze wewe bande duhetse cyane amaze kukwemera ko mukorana nkunze kubona abantu basavye abantu kumbene kubafitinga nyene mushize mu gikorwa cawe naho nshaka kugira ati uri capable ko mu bijanye na studio zo turamfasha mu bijanye n'iki nta kintu yabasavye nyene mwoshobora gukora kugira mushobore kuba muri filime yiwe ikintu hanini yadusavye amasengesho amasengesho kabisa nico kintu hanini yashize imbere ibindi navyo urumva amasengesho azana ibintu byinshi tumaze gusenga urumva imiryango iruguruka ugasanga uburyo burabonetse ibintu bikagenda neza cyane kuri je uko ndabyumva kwa Eric kuri je ico kintu yasabye kiruta amafaranga kiruta ibindi bintu byose ko amasengesho hari nkuko na cyane mwavuze ko ari mu nzira yivuga butumwa rero numva igihe bikorwa ari byiza cyane muhenda mubaza ko kabazo nagire mbatse umwana wawe mugana hava nshwanya ko umugabo w'ubwanwa mvuze ngo
oya byose nta na kimwe. Umwana wawe mbega uko abivuze ni umwana wa basi wo mu kazi mu gikorwa ko nta muntu muto umwe wese afise uri imbere we yamubanjirije. Muri timu iwanje si bake ni umugwi munini kuko sinovuga ni bake urumva kandi n'abandi turacabakeneye. Tegeza mikrofone nyene. Muri timu iwanje turi sumugwi muto numugwi munini numugwi munini kabisa kandi n'abandi baracaza kuko nakubwiye ati hari impano nyinshi hari abanyempano kabisa babuze aho basohorera abo bace kabisa tubyura impano yego. Ni experience siritere. Oya urashobora kuraba umuntu avuga ati umuntu no mwaki. Jewe yavuze ko yabisabye yabigusabye yaciye ni box. Jewe ndabisabye n'abantu bose bumva. Na public yose adukurikirana bumva. Ushobora So hari abavuga ko babishoboye gacu nasanga ntibabishoboye hari n'abavuga ko batabishoboye ugasanga babishoboye muga rero burya nta n'ubumenye icatize nico gituma kubera experience siritere umaze gushika kuri tele turakwereka ingene itegezwa kugenda komisa hamushu usanga byatoye intumbero kandi burya nta n'ubuvuka rimwe yuzura ingobyi. Jewe rero umviriza experience siritere reka rero tubwire ko siritere dukora umuti nababwiye ati nta ngorane you are welcome iwacu imiryango iruguruye twebwe icyo ihangiro dufise ni ryo gufata impano zabuze aho zidugira uyu munsi zishobore kugaragara zizamuke nazo nubwo natwe tutarazamuka cyane ariko icyo nzi cyo nuko uwamaze kuzamuka ari we Yesu Kristo umugabo w'abandi aruta abandi bagabo ari muri twebwe nta nkeka yuko ibyacu bitagiye kuzamuka kuruta uko duswege dusanzwe tuvyiyumvira kuko uzamura turi kumwe nawe. Gusa mugahara kabazo mfise amakuru amazi imisi asirikira yuko abakinyi b'amafilme badashigikirana ico kintu newe kira nico canke sico. So kuri jewe iwanje ni bon wanje ni bo kuko urabona ko ndiko ndashigikira izo mpano ntoya musani urumva niko gushigikira nyene ndiko ndashigikira impano ntoya nico gituma ubona muri game hari ama visage mashasha mutamenyereye hama ikintu usaba abarundi apana guma banga urumva ngo hana busanse donaka ngo ntabonye miming ngo amede ngo sinshobora kura no amede uno munsi yari muri kahise nawe yari umuntu nk'abajya abandi yatanguye buke mimi uno munsi gato karakura rero ngombye kubabwira barundi bene wacu bashiki bacu basaza bacu ahubwo shira ingufu cyane kurugwaruka ruto yamubona ko rurazamura impano dushireho ingufu nabo tubamete ku rugero rwiza tubashire ahantu heza kuko uyu munsi nababwiye ati nitwaguma tuvyigungira ko ese bizozigara birakora bande ko umubona atamusi turengana atanisahi turengana niyo mpamvu vuga ati dushigikire zino mpano ziriko ziraza uyu munsi nazo uyu munsi aha nyene zitegezwa gushika aho we wipfuza nakakashitse kuko byose gato karakura nivyo. Ikintu je nkiriko ndabaza niki wewe Eric ufadikanije nabariya batanguye ba Benduwayo bafanira vine basanga nabipanze nuko ndiko ndabivuga basandi nduwimana bahapiriva nabande nta kintu neco kuko kugira habe basurunani kugira mwiga ukuntu mwozamura izindi impano cyo kirakunda ubumwe busanzwe buhari mujamwe none nk'umukiyumvira nyene kuri nkuko ari kuravuga nkuko wagize umugwi mukiyumvira ko mwokorera groupe mukiyumvira kuri kazoza ka filme ndundi kugira ngo muyiteze imbere. Jewe nibagije nubwo umunsi utarabona twicaye hamwe twirasamble tugira ngo tugane usange tuko turakora ikintu turi kumwe nibaze ko hari abamaze kubikora uri kurabona ko abanyarwanda bagiye hamwe n'abasabasi n'abandi bagakora ikintu umupfakazi urimwe ba Constance n'abandi batandukanye uyu munsi ubumwe muri filme burahari
yego nta ngorane ibintu biriko biragenda neza usangwe buhari kandi ntabwo bayuko no mu misi zahazoza n'ikindi kintu gishasha kirengeye n'ibyo turiko turabona uyu munsi akabazo gato nobaza umusore hano mbega impano ya filime wari uyifise canke nyene byakuje muko nyene byagenze gute? murakoze cyane impano ya filime nayo ndayifise zaradudubiza cyane nkabura nyine aho ndabicisha nkifuza kuja muri filime nkabura aho nca ariko yambereye umuvyeyi ndabishima Imana aho ngeze ubu no munsi ndumva ndabikunze cyane kandi ndabyishimiye ariko kugenda neza cyane gose yego nibaza yuko wowe uri umwe mu bandi benshi nkuko yabitubwiye kandi ndazi n'abandi hari abo tumaze kuganira harimo n'abandi ntarabona ariko no mu bo tumaze kuganira ndavye nabone baravyishimira cyane ndavye kandi ndavye n'ukuntu nyene mushigikirana ukuntu mubana ukuntu nyene nkuko yabereye umuvyeyi nyene mwumva mwoguma muri kumwe saha kuri kamera gusa ndakunda kubabona ugasanga nyene muri kumwe umva biraryoshe cyane abana baguma bagendana n'umuvyeyi wow mbega byiza cyane rero numva kugira ngo nce ndakureka kandi mu kanya duce dusozera ikiganiro ce mpakajambo papa wanyu muri filime acagira ico yorangiza kajambo kanyuma ko kurangiza yobwira abakunzi nashaka kukubaza akabazo kamwe mbega urifuza nkuko yabigukoreye akabibakorera mwese urifuza nawe kuzogira urafise indoto yo kuzogira ahantu ushitse nawe ukaduza abandi? murakoze cyane nukuri iyo ngabire yamaze kunjamo kuva kera nageza kubikura guhera mbere kugwaruka rutoyi tudugane nabo mpaka gushika uko tutabateguye hakiri kare umva twe tuko turasaza umugani wa papa uko yabivuze yego mpaka tubavyure abo bana bakiri batoyi dutangure hasi mpaka Imana yavuze tuvuga ubutumwa no mu bana birashoboka yego cyane Eric avuze ikintu nyene ncanibuka ikintu kijanye n'abana batoya nibaza ko abana babihereye ari bato nkuko mwebwe kubera mwabihereye mukuze hari imyaka muzogera ugasanga nyene bahiso bega nta migambi mwoba mufise yo kuduza abana bakiri batoya muri film ko nsanzwe ndakuzi no kufise impano yo kwankadra abana on chain bavuga ati vraiment Eric respect vraiment kandi sindiko ndashikuza ndafise example narose vuga ko wewe ufashije abana vraiment bagira impano kandi hariho n'ahantu nabonye bigeze gutahukana gapri abana waba wankadra none nta muri filime nta migambi ufise yo kuzohagurutsa impano z'abana bakiri hasi nabwo ari abana muri filime ariko turavye ariko mu myaka n'ubasumba kose jivuze ko nkuko jewe muyanje iragutse haribo abasanzwe bari kuri tele aribo mubona ko turakorana Film Inzira y'isezerano hariho n'abandi bana bakiri bato turiko turigisha kuri tele turabajana bakabona ingene tuvyitwaramo iyo equipe irahari komsa kugira ngo nabo mu minsi zamuzobona filme izokinwa isa n'irimo ibice 80% bigizwe n'abana bakiri bato b'imyaka iri munsi yacu ico gikorwa naco sinacibagiye kuko urabizi yuko apare ntaraja no mu vy'amafilme nakuze mfasha abana mu byaye byo kuduza impano ibintu bya indirimbo kuhimbaza indirimbo mpimbaza amana ndora amana kandi vraiment murabona ko aho bigeze uyu munsi dushimira Imana rero niyo no muri filime ntitwabibagiye kuko nakubwiye ati nivuga rutumwa gusa hariho umugwi w'abana bari mu myaka munsi yacu uri kuraforomwa kandi mu minsi zamuzobona igikorwa gishasha je ndumva ari byiza cyane ndumva ibibazo byose je nashaka kubaza nitwo bimara kano kanya ariko nibaza tutosubira wundi munsi tuvuge ko ariko awoshaka gukurikirana filime zawe ugeze kuri episode zingahe nk'utararabana episode nimwe yobigenza gute yocaye kugira kurikirana ivyo bintu ndamaze kubibona kandi naranyuzwe so imbere yuko dukora filime twaririmba indirimbo kuri chaîne yacu wandika Niyongabo Eric IR
aho ucushikira ku bikorwa tugeze kuri episode ya 4 isa nimaze gushika inzo zimaze kujako twe dupostinga buri kuwa kabiri misi yose kuwa kabiri igikorwa kiba kiriko episode rero mudukurikirane bakunzi ba Ndufacom muri ko muradukurikirana nukuri turi kumwe namwe birashoboka ibikorwa byacu bishike kure muce mugenda mwandike niyo ngabo Eric kuri YouTube muca mubona ibikorwa byacu mukire sabone turazi ko muri abana beza muza kubikora hama muce mupartage kugira ngo ubutumwa bwacu bushike kure hama ntimwibage no kuja kuri Ndufacom TV mugire sabone naho nyene hari ibikorwa byinshi mwongere mugire na partage kugira ngo tushire kubona ivyiza vya Ndufacom. Turashimiye abariko baradukurikirana twagiranye ibihe byiza kandi twizera ko ibyo mubasabye gukora bazobikora rero sindi ko ari akajambo urangiriza kanyuma gato cyane kugira ngo turangize akajambo kanyuma norangiriza ko nuko gushima turashimiye Ndufacom TV uburyo yatwiyumviriyeho ikabona n'umunsi kugira ngo natwe dushobore kugira icyo dushikirije muri buno bwami bwa Ndufacom. Kumbure wari gutumira abandi muga nawe kuko nawe ukunda impano njasha ziko ziraza basishaye impano sindayirengagiza nukuri murabubahwa cyane turabashimiye cyane nukuri Imana ibaho umugisha. Hama nababwiye ati niwo mubona n'umuririmvyi wa gospel arafise ico yababwira rega nawe nawe catuma kajambo nawe aturangiriza rero je ndabona ko muraza neza ndabona mutumira nagira kajambo barangirije yemwe turabashimiye ukuntu mwatwiyumviriyeho sida bose no kuvuga no kuri naryohewe nanje maze gushika ngaha ni Ndufacom TV nasanze ari ibintu by'amavuta munyaruke munyakabwungirabire birahenze nanje sanze ni muri gospel nukuri ndabikunda kuririmba filime ndabikunda naje nishatse gusimbira hariya none weri kuri YouTube murashaka kubona ibintu bimeze neza by'amavuta Imana ibaho umugisha hama namwe mwakoze kutwakira Imana ibagiriye neza muteremoje imbere. Amen amen. Umuririmvyi ukamukinyi wa filime n'ibikorwa byawe bumvise abo bisanga kandi umva umunsi umwe aho twagiye muri filime cyane hitwinjiye mu byo kuririmba umunsi umwe nzobahamagara mu kiganiro bita himbaza time imaranyemereye ko muzoza umwanya wose uzodukenerera turi ready. Ndabashimiye rwose icivugo dufise hano muri Ndufacom TV ungasanga utakizi ako gapira cugasiga ari tutaha kivuga ngo nkurikira nkumurikire agenda kumvise rero Ndufacom TV uzoyikurikira zogenda imwereka agenda imumurikira ashitse iyo ashaka gushika akunzi bacu turabashimiye cyane mugire aho muba mwubahwe ciao ciao.